Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe muri iki gitondo banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho imisi yose kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Turi ku munsi wa gatandatu kw'itariki ya 27 kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2024. Turabahaye ikaze aho mudukurikiye muherereye mwese abadukurikiye bari mu Burundi mu bice bigiye bitandukanye. Hari ku migwa mikuru yompi y'u Burundi hari ubudandaji ari wo Bujumbura, hari n'uwa politiki ari wo Gitega. Turamakeje kandi turabahaye ikaze n'abandi bari mu zindi ntara zigiye zitandukanye, namwe mwimvemo kaze ntimuze gucikwa. Turamutsa kandi benshi tuzi ko badukurikira bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, namwe turabahaye ikaze. Turamutse kandi abadukurikira bari ku bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu gice c'ubumanuko, ic'ubuseruko, ic'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abari ku migabane ya kure ntitubibagiye. Turazi ko mukurikira ivyo dushikiriza. Hejuru TV bageza ko inkuru zivugwa muri politike, hagati y'akazi na muntu, umutekano, ubutungane, bivugwa mu kibano, inkuru zitangazwa n'ibimenyesha amakuru hamwe ku mbuga ngurukana bumenyi, hari bitangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, n'izindi ngingo zigiye zitandukanye. Muri uyu mwanya rero tugiye kugaruka kuri iyi ngingo nkuru. Amashirahamwe shika kuri 20 aharanira agateka kazina muntu mu Burundi yasohoye urwandiko kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 26 Ndamukiza 2024, munsi yo kwibuka imyaka 9 iheze hatanguye imyerekano yatanguye kwigenekezo rya 26 Ndamukiza 2015. Umuganga uri ku butegetsi CNDD-FDD ugahasha abo bose bayiroyemwo basaba kubahiriza amasezerano ya Arusha hamwe n'ibwirizwa shingiro. Abarundi benshi rero bakicwa, abadafunzwe rero bagahunga. Kuri Imboneshakure ya Hejuru TV turaza kubacira ku mayange bimwe mu vyo twasomye muri urwo rwandiko rwasohowe n'amashirahamwe haradaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi, aho yamenyesheje ko kuva Muhisi Petero Nkurunziza amenyesheje ko azokwitoza ubugira gatatu haciye imyaka 9 k'igihugu c'u Burundi cagize ingorane nyinshi cane. Muri urwo rwandiko rero harimwo ibirabana na politike hamwe n'umutekano, kaza kureba kandi kubijanye na politike n'amategeko, harimwo kandi birabana n'ubutungane, birabana n'agateka kazina muntu hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko muza kuvyumviriza muri aya makuru. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke kandi kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Reka tubanyuriremwo rero bimwe mu vyo twasomye mu rwandiko rwasohowe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, aho yamenyesheje ko kuva Muhisi Petero Nkurunziza amenyesheje ko azokwitoza ubugira gatatu haciye imyaka 9 ko igihugu c'u Burundi cagize ingorane nyinshi cane muri politike n'umutekano. Abarundi bari bagiye mu myiyerekano y'amahoro yo kwiyamiriza ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ya Arusha barishwe. Aha bagatanga akarorero k'umwana w'imyaka 16 yitwa Jeanne Paul Musene komeza amahoro yishwe ubwa mbere n'umupolisi kwa 26 Ndamukiza 2015 mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura, aho yarashwe amanitse amaboko. Abarundi barenga ibihumbi 250 bakaba bakiri mu buhungiro, barenga 1200 nabo bakaba barishwe nk'uko biri mu vyegeranyo harimwo ivyabone. Ayo mashirahamwe 20 akamenyesha ko ahoza imiryango y'abarundi bishwe, bazimiye bakaburwa irengero, abafunzwe n'abahunze ndetse n'impunzi zo hagati mu gihugu zibandanya guhohoterwa. Bakavuga na cane abahoze mu gisada ca Kera ex-FAB bama bariko barahagarikwa, bamwe bakaburwa irengero bigizwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ku bijanye na politike n'amategeko, yamashirahamwe yamenyesheje ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ko bwasubije inyuma intwaro rusange bagatanga bubiri. Ibwirizwa nomero 1/2 ryo kwa 27/2017 rivugwa kwitunganywa ry'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Hari kandi guhindura ibwirizwa shingiro ku w'indwi ruheshi 2018 yiswe ko ari referendum, rigaha umugambwe CNDD-FDD kwiha ibindi biringo vyo gutwara imyaka 7. Akavuga ko guhera mu mwaka wa 2016 amashirahamwe menshi adaharanira ivyicaro vya politike ko yahagaritswe yandi agafutwa.
Ku bijanye rero no gutunganya ayo mashirahamwe 20 yavuze ko umugambwe CNDD-FDD wanigiye mu menshi abatavuga rumwe nawo, aho abafatwa benshi bagirizwa ivyaha biremereye nko guhungabanya umutekano w'igihugu no kuja mu mirwi yitwaje ibigwanisho, ndetse baharanira agateka kazina muntu bagafatwa kugira bikunde bacirwe urubanza rwo guherayo. Bavuze kandi ko n'urubanza rwaciwe na sentare ya Afurika y'ubuseruko mu kw'icenda 2022 menyesha ko ikiringo ca gatatu c'imisi Nkurunziza kitari gikurikije amategeko, ariko ingingo y'iyo sentare ataco yahavuye ihindura. Ku bijanye n'imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu, ayo mashirahamwe 20 yavuze ko abafasha Uburundi benshi bahagaritse imfashanyo, Burundi nabwo bugafunga imipaka buhana n'igihugu c'u Rwanda, ndetse no guhera mu kwa mbere 2024 bukaba bwarasubiriye kuyifunga, kandi gufunga imipaka kandi ari uguhunganyanga n'amasezerano yashizeho n'umuryango w'ibihugu bigize Afurika y'ubuseruko EAC. Ayo mashirahamwe rero hamenyesheje ko hahagaritswe umutima n'inyifato y'umugambwe CNDD-FDD uriko urugara urubuga rwa politiki afatiye ko biheruka gushikira umugambwe CNDR, aho ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange buherutse kuwucamwo ibice bakawuhaka Honorable Rwasa Agathon. Ayo mashirahamwe rero sinya kuri urwo rwandiko yamenyesheje ko atazohengeshanya kwama kurikirana, asemerera yongera avugira abahohoterwa, kandi asaba ko abakoze amabibi yose bohanwa. Amashirahamwe kandi yasavye ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ndetse n'amashirahamwe n'ibihugu bifasha Uburundi gukurikiranira amabi hakorwa mu Burundi kugira hatorwe umuti burama ku ndyane ziri mu Burundi. Amashirahamwe rero yasoze urwo rwandiko asaba ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko ko yosubira ku Burundi akabutegeka guhagarika kubandanya buhonyanga agateka kazina muntu, ahubwo bugarukana amahoro n'umutekano, ivyo zo nkingi z'intwaro rusange mu karere. Nkuko rero tubisanga muri urwo rwandiko dusanga ku mbuga z'ayo mashirahamwe rwasinywe kuri uyu wa 26 Ndamukiza 2024. Amashirahamwe rero yasinye kuri urwo rwandiko nayo akaba ari aya akurikira: hari Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture au Burundi ni Akati Burundi, hari Association des journalistes burundais en exil ni AGB, hari Association burundaise pour la protection des droits de l'homme et des personnes détenues ni APRODH, hari Coalition burundaise de défenseurs des droits humains CBDDH, hari Coalition burundaise de défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps de réfugiés CBDH Vicare, hari Coalition burundaise pour la Cour pénale internationale CPI, hari Coalition de la société civile pour la monitoring électoral ni COSOM, hari Collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes des droits internationaux commis au Burundi ni Kavibu, hari Ensemble pour la soutien de défenseurs des droits humains en danger ni SDDH, hari Forum pour la conscience et le développement canke FOCODE, hari Forum pour le renforcement de la société civile au Burundi FORSC, hari Light for All, hari Ligue Iteka, hari Mouvement Inamahoro, hari Mouvement de femmes à filles pour la paix et la sécurité au Burundi ni MFFPS, hari les autres situés pro BRCP, hari SOS Torture Burundi SOS TB, hari Tournons la page Burundi ni TLP Burundi, hari Tournons la page internationale na Union Burundaise des journalistes IBG. Rero akaba ari bo bashize umukono kuri urwo rwandiko, bavuga ko rero igihugu cafashwe mpiri n'umugambwe CNDD-FDD. Nkuko mwavyumvirije bakaba bagarutse ku bisata bitandukanye mu politiki hagati y'akazina muntu, umutekano, ubutungane n'ibindi bigiye bitandukanye. Niyo nkuru rero twari twabateguye kubagezaho mu gice ca mbere c'aya makuru. Fyonda kuri subscribe canke sabone ubundi tubandanye n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Hari inkuru rero zanditswe n'ikinyamakuru Iris News n'ubundi gikurikiranira hafi inkuru zandikwa mu gihugu c'u Burundi. Hari ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi butera akamo abanyeshuri mu mwaka wa 6 mu gisata c'ubuganga gusubira mu myimenyerezo nyuma y'umunsi umwe bahagaritse. Dr Emery Nukuri ku murongo wa telefone yabwiye ico kinyamakuru Iris News ko
ikibazo c'agafashanyo ngurane k'amezi 3 ni Gitugutu, Munyonyo na Kigarama yo muri 2023 abo banyeshuri bariko barasaba cakemuwe. Hari ubuyobozi bw'ibiro bijejwe gutunganya agafashanyo ngurane BBS mu biganiro vyagiraniye na Kaminuza y'u Burundi bemeranije ko ku gafashanyo ngurane kagiye gushirwa ku makonti y'abo banyeshuri. Ni mu gihe amezi 3 yandi bari bafitiwe 0 Ruhuhumana Ntwarante 2024 yamaze gushika ku makonti. Titubahamagarira guca basubira ku kivi. Cegera c'umuyobozi wa Kaminuza Dr. Emery nukuri asaba ko abanyeshuri gusubira ku kivi nayo ngo kukindi kibazo bashikirije kijanye no kuba batakivuzwa kandi intererano yo kuvuzwa bagoma bayikatwa ku gafashanyo ngurane ngo nico babuza kubandanya imyimenyerezo yabo kuko ico kimwe n'iyindi myitwariko bafise ubuyobozi bwa kaminuza, ubuyobozi bw'ikigo c'inyigisho z'ubuganga CHUK hamwe no ubuyobozi bw'ikigo co kuvura abakozi ba leta Mutuelle de la Fonction Publique bariko bariga umuti wacu. Imyaka yegereye rero twarasezera muri Kaminuza y'u Burundi. Dr. Emery nukuri aho yagira ati abanyeshuri ntibituye ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Burundi. Ico cegera c'umuyobozi wa kaminuza umunyeshuri afise ikibazo yogitura abaserukira abanyeshuri muri kaminuza ni presentation generale nabo bakagitura uburongozi bwa kaminuza bakirinda kwihutira guhagarika imirimo bibananiye rero bakitura n'ubushikiranganji bw'indero bakirinda ivyo guhagarika imirimo no kugumuka kuko ivyo ngo twari biseze muri Kaminuza y'u Burundi niko rero bashikiriza. Mu Rumonge ubuzima bugoye ku banyagihugu bo ku mutumba Kanyirenkoko batewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika nibwo bwibonekeza. Bamwe mu banyagihugu rero baba hatewe n'amazi bari mu mwiheburo ntangereka n'abatarashikirwa ntibatekanye bagoma bicura ku mwanya n'umwanya amazi abasanga mu mihana yabo kuko igisagara ca Tanganyika iduga uko bukeye uko bwije. Imwe mu miryango iracarindiranye icizere ko ayo mazi kumbure azohava asubira inyuma ariko ubuyobozi bwa komine bwo bwabasavye ko bova muri ico kibanza ku neza yabo bakaja mu kindi kibanza yabateguriye yamara abo banyagihugu bo bavyamiriye kure. Naho rero hariko abakirindiriye hari abariko barimuka baja kuba mu bindi bice bitarimwo amazi, hari n'abandi bariko barasambura amazu ibikoresho vyayo bakaja kuvyubakisha ahandi. Hahora ari ku mbuga z'abantu buhahindutse ibibanza vyo kurobamwo amafi. Bafise uburyo bifashisha ubwato mu kuja gutora ibisigaye mu mazu yabo, abatifise nabo bagenda baroga. Abanyagihugu bati intwaro yarateguye bagiye kuko ubuzima tubayemwo batabuyobewe. Yamara rero Niyonsaba rongoye intara ya Rumonge arabahumuriza ko bahuye n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika batibagiwe ariko ko ikibazo cabo kiriko gikurikiranirwa hagufi. Abahinga rero mu bidukikije bagahamagarira imiryango ikiri mu bibanza vyatewe n'amazi gukinjura. Gaspard Ntakemazi akaba amenyesha ko ibikoko biba mu mazi vyahora birisha hatewe n'amazi bizoca bija abanyagihugu birondera ico birya bishobora rero gutuma haba n'amatati hagati yavyo n'abo banyagihugu. Nubwo biruko umuhinga w'ibinyabuzima biba mu mazi akavuga ko umwimbu w'amafi wo uzokwiyongera. Turabakengurukiye cane ko mukurikiye aya makuru muri iki gitondo twari twabateguriye. Turi ku wa gatandatu itariki ya 27 kwezi kwa kane 2024. Vyonda kuri subscribe canke sabone kuri imbonesha kuri Hejuru TV ni hamande y'ijambo Hejuru TV musi iyi video cubona handitse subscribe ukoresha YouTube y'icongereza, ukoresha igifaransa cubona handitse sabone yufyonse ko vyose bikora kimwe curonka amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere. Ndagukengurukiye cane aho uherereye hose, waba uri mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Imana iguhezagire umunsi mwiza.